Musumba Holding ilikuwa ndio teka impano yiwe mu kubaka abantu nabo nyene bari ku murindi uteye ubwoba wo gukora ibibazo cyo kubaka sinzi mbona ari byinshi cyane Musumba Cargo ndabona n'ubwato ndabona ibindi bintu ngo fondation wiragiye ndabona Sotebe ndabona Sitebyo Electric Policy nagenda ku mapoto uwo muri regido uko aba bantu bari ku murindi udasanzwe neza kabisa ntagereranywa niko batubwira ngo amatiyo metalike yabo ngo ntagereranywa hibe metalike zabo ngo ntagereranywa imisumari yabo ngo ntagereranywa amabati ngo ntagereranywa amaprofile ngo ntagereranywa tutari namuka muri Busumba urumva ko bamaze kwiyandikira izina nawe ko ari ntagereranywa Musumba inanyene baraziko ikora amabati n'ibyuma bitandukanye imigongo yose ukeneye umuremure wose ukeneye n'ibati baca babigunya ndabona Uwiragiye Foundation ishyirahamwe Uwiragiye Foundation nayo ni fondation nayo nyene ikora neza muri iki gihe ibikorwa bitandukanye Caring Global Services abantu abo nyene ni ishyirahamwe biriko rirakora neza ibikorwa bitandukanye. Kwigenekerezo rya mbere Rusama uko umwaka utashe ni umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Ikivugo cy'uyu mwaka akaba ari ibikorwa n'iryo teka umurundi wese akoresha impano yiwe mu kubaka imbonakazoza. Mwishirahamwe Musumba Holding uyo munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi ukaba warahimbajwe. Tubibutse ko Musumba Holding ari amashirahamwe menshi ahahurikiye. Ubwa mbere nagira ndababwire ko umukoresha wacu mukuru nyakubahwa President Directeur General wa Musumba Holding yafatiriwe murazi ko yama ariko aja hirya no hino kugira ngo arondere ibyotuma amashirahamwe yacu atera imbere. Rero iri ni jambo yandungikanye bisigura yuko umuntu wari jewe ariko ururimi ari Mutama Uwiragiye François nyene mitahe ari we nyene amashirahamwe uyu munsi. Uno munsi mukuru utwibutsa ukuri kudahinduka. Akazi ni nkingi y'iterambere, umukozi nawe ni umutima w'ishirahamwe. Nkuko icivugo cy'uyu mwaka kivuga, ibikorwa nibyo teka umurundi wese akoreshe impano yiwe mu kubaka imbonakazoza. Ibikorwa bizana umwimbu utanga iteka, utera iteka abakozi, umwimbu utera iteka igihugu, gutyo yambonakazoza y'Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 Uburundi butunze mu mwaka wa 2060 tukaba turiko tugendera mu muco w'iyo mbonakazoza. Turashima abakozi bitanga batiziganya, abakora ijoro n'umurango, abakora badahemuka. Ni mwebwe nkingi, ni mwebwe mutima, ni mwebwe mushinge. Inzu ikomera kubera inkingi, ishirahamwe rikomezwa n'abakozi baryo. Mu ntumbero yo kubongereza ubumenyi twarihaye ihangiro yo kuzoza turungika abakozi bamwe muri mwebwe mu mashirahamwe akorera hanze nko muri Kenya na Tanzania. Ibyo bizotuma mwagura ubumenyi, mwagura ubunararibonye, mwagura n'ibyiyumviro. Kandi turiko turakora uko dushoboye kugira ngo ayo mahirwe ashikirwe na benshi, kuko
akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze, kandi ubwenge burarahugwa ntibugugwa. Mu ntumbero yo korohereza abakozi, harabaye igikorwa ciza hagati y'abakozi n'ishirahamwe. Abakozi bari bafise ingurane muri Korirake Microfinance, Musumba Style umukoresha wanyu yemeye kubabera ingwati. Ivyo byatumye umwe wese yirihira ideni yafashe aho kurihira abandi bagenzi we bari bataye akazi. Ubu n'ubutungane, n'ubucuti, n'ubumwe. Ubufise umutima mwiza arusha ufise amaboko maremare. Ijambo dufise kuri uno munsi w'igenekerezo rya mbere Rusama umwaka wa 2026 nk'umunsi mukuru w'abakozi n'akazi, rigizwe no gushima ubwa mbere. Dushimira Imana uko yatuzigamye uyu mwaka wose, ukaba kuko atawahitanywe n'isanganya. Turashima ukungene akazi kariko karagenda neza kandi abakozi bakerekana ishaka. Nyakubahwa mwaserukiye PDG n'umuryango wanyu, tubipfurije kuzigamwa n'Imana no gushishikara kwagukirwa, kandi n'umuvyeyi wacu PDG eka mbere n'abayobozi batuyoboye uyu munsi bafatiriwe n'ibindi bikorwa, bakaba baserukiwe n'umwunganizi wabo, nabo bafatanije kuyobora, tukaba tubashimiye, tubipfuriza kuzigamwa n'Imana no gushishikara kwagukirwa mu mbono yo guteza imbere inganda n'abazikoreramo. Turashimiye n'ubuyobozi bwa Musumba Style bwaduhaye iki cicaro. Turashimiye namwe ba nyakubahwa umwe wese mu cubahiro ciwe, bayobozi mu bisata bitandukanye, namwe bakozi dusangiye akazi, tubipfurije umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi. Niharambe akazi, niharambe Musumba Style, niharambe Musumba Holding. Tugira amahoro, murakoze. Ariko rero ahari urumuri ntihabura igitutu. Turanegura bamwe mu bakozi bafise ingeso zitari nziza. Aha twovuga gukoresha nabi ubutunzi bw'ishirahamwe canke gutwitwararika ikoresho no gukoresha neza ubutunzi bw'ishirahamwe hamwe n'ibikoresho nk'imiduga, amamashini n'ibindi. Haraho usanga ibikoresho bigurwa ku biciro biri hejuru cyane, mu gihe ku masoko biri hasi. Ibyo ni gutesha agaciro ibyo twubatse, ni ugucanira uwundi, ni gucanira urundi rugo. Burya ubutema ishami yicayeko aba yiteguye kugwa. Turabasabye rero twese kugira umwete, kugira umutima, kugira indero mu kazi. Umwete mu kazi, kuko akazi keza kabyara icizere, icizere kibyara iterambere. Turasabye kandi abasarukira abandi, indongozi z'imigwi, abajejwe abandi, ko boba akarorero keza, babe intumwa z'ubumwe, babe intungane mu bikorwa byabo, bakoreshe abo bayoboye mu bugwaneza atakubarya umutima. Burya ubuja butsa abandi uruzi aguma mu ruzi, ariko
abajabukije bakarengana maze nawe agaheza akajabuka ubwa nyuma. Kuyobora abandi ni kuba umusuku, ni kwitegura gukorera abo uyoboye ukabatera umwete wo gukunda ibikorwa. Ntimube abategetsi gusa, mube abaremesha, ntimube abategeka gusa, mube abumvikanisha. Dukore hamwe mu runani, dukorere hamwe nk'urugo rumwe, aho umwe aguye uwundi amwegereza ukuboko, aho umwe ananiwe uwundi amufasha guhaguruka. Erega inkoni imwe ntiyikwije mu kwica inzoka, ariko inkoni nyinshi ziyica mu kanya isase. Nitwifatanya tukumvikana tukubahana, imigambi twihaye izoshika kure cyane, mbere kure gusumba uko twabyibaza. Twarafashe kandi ingingo zo korohereza abakozi mu kwiyunguruza, ariko tuzobananya gukora ibishoboka kuko umukozi afashijwe akora neza, kandi akora neza agateza imbere ishyirahamwe. Turashimira cyane kandi by'imvamutima abaguzi b'ibidandazwa by'amashyirahamwe ya Musumba Holding, na cyane abaguzi ba Musumba Style. Aha twovuga abagorosiste babandanya kumenyekanisha ibidandazwa byacu mu karere. Muri bo turababonamwo ubwizigirwa, turababonamwo ubumwe n'ishaka ryo guteza imbere ishyirahamwe ryacu. Erega ugaburira abandi niwe abariko yigaburira. Turahimiriza n'abandi dukorana gufata akarorero kuri abo, kuko akarorero keza karusha amajambo menshi. Mu gusozera, mudukundire twongere kubifuriza umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi. Ibikorwa niryo teka, ibikorwa niryo teka. Nimukomeze mukore, nimukomeze mwiyubake, nimukomeze mwubake igihugu. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.